Amahoro cyane bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, shimiye Imana yo mwijuru yongeye kunyemerera kubana namwe dusangira ivyera vyayo, twishira mu biganza vyayo, nihabwe icubahiro. Amazina yanje ni Igiraneza Divine nkuko mumenyereye, ariko uyu munsi rero ndongera ko akantu gatoya kuko Imana yo mwijuru anyemereye kukavuga. Ndubatse, mfise urugo n'abana 3 n'umutware, kandi hano nagiye kubaka ni kure cyane yo muhira. Impamvu twe tuyicishije ku byo jewe yankoreye, Yesu nashimwe. Nimwabona umuntu ahagurutse akavuga Imana, umuntu wese azohaguruka avuga Imana uburyo yayibonye, uko yayibonye n'uburyo yayibonyemo. Yesu nashimwe cyane. Mwibuka abantu Yesu yagiye akiza. Hari abantu Yesu yagiye akora ibitangaza, hari abo yagiye akiza ingwara, hari abo yagiye ahumura, hari abo yagiye yirukana mw'abadayimoni, hari abo yagiye akiza ubumuga butandukanye, hari abo yagiye akora ibitangaza mu buryo bwinshi butandukanye. Umuntu wese yakorera igitangaza yavanga hagenda kuvuga uko yamubonye. Yesu nashimwe. Hari n'umugore bahuriye ku iriba ry'Isamariya, uwo yakijije ubuhumyi yagiye avuga ukuntu yamubonye amukiza ubuhumyi. Yesu nashimwe. Uwo bahuriye ku iriba ry'Isamariya akamubwira ivyiwe n'ibijanye n'amazi y'ubugingo yagiye avuga uko yamubonye. Yesu nashimwe. Ariko ibyo byose bigakoraniriza hamwe guhamagara abantu mu nzira ya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Nuko vuga ngo rero nanje mukunze kumva shimangira cyane kurondera Imana bene data, mukunze kumva shimangira cyane kwiyegereza Imana, kurondera kubaha Imana. Nuko jewe Imana yanyerekeye muri ivyo. Yesu nashimwe cyane. Imana hari ibintu yaretse biraba mu buzima bwanje biteye ubwoba, kugira ngo uyu munsi nzobe ndiko mbwira abantu akamaro ko kwegera Imana. Yesu nashimwe cyane. Akamaro ko kurondera kwegera Imana mu buryo bwose, mu kwihana ukiyeza, ukitunganya, ukarondera mpwemu yera. Yesu nashimwe cyane. Ukarondera mu maso y'Imana, ahasigaye Imana ukayigira umugenzi. Ivyo bintu simba ndiko ndabivuga uyu munsi, yitareka ibintu biraho ngo bimbera. Yesu nashimwe cyane. Nukuvuga ngo rero abantu bari bwumve ibintu ndi buvuga uyu munsi, mwihangane cyane. Imana yo mwijuru harabishaka kwigishiriza ku buhamya bwanje nza kuvuga mu majambo make cyane. Hanyuma ijambo ry'Imana twabonye ejo ni iry'Imana yashimye ko dukomereza ko n'uyu munsi. Ryanditse muri Matayo igice ca 6 ku murongo turera ku murongo wa 31, haravuga ngo nuko ntimukiganyire ngo tuzojya iki canke tuzonywa iki canke tuzokwambara iki, kuko ivyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka, ariko so mwijuru arazi ko ivyo byose mubikena. Ku murongo wa 33, ariko mubanze mwitwaririke ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Yesu nashimwe. Twarabiye hamwe ukuntu ishengero ryakurikiye Yesu Kristo kubera ko yari yarigaburiye imitsima n'amafi, bakajya bagahaga bagasigaza. Hanyuma Yesu Kristo arabibona mu mitima yabo, arabona ko bamukurikiye kubera ibyo bintu yabahaye, iyo mitsima n'ayo mafi. Hanyuma arababwira ati ntimunkurikiye kubera ibitangaza mwabonye, ahubwo mukurikiye ya mikate. Arisha ritangura kumuva inyuma ririgira. Nibyo twasomye. No mu buzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe musanzwe mubibona namwe. Nawe dufate nk'urugero nk'abasore, nk'umuntu w'umusore, murabizi namwe iyo ari nk'umusore arambagiza akishiramo na gatoyi ko uwo mukobwa amukurikiyeho ibintu afise, canke ashobora kuba yamukunze kubera ibyo afise, yishizemwo ko ivyo bintu afise ari byo byakuriwe mukobwa, akenshi ntibakomezanya. Akenshi kuko acabona ko uwo mukobwa ntakunze uwo musore, uwo mukobwa akunze ibintu uwo musore afise. Akenshi urwo rugo ntirubaho, niyo rubaye akenshi ntirurama. Yesu nadufashe cyane. Rero n'Imana niko imeze. Iyo Imana imaze kuraba umuntu mu mutima ikabona ariko ayikurikiraho ibintu bitandukanye, ntariko arayirondera kubera kuyirondera, ahubwo ariko arayirondera ngo imuke muri ibibazo binabiriya, ariko arayirondera kugira ngo imuhe ibinabiriya. Imana yo mwijuru ivyo bintu ntavyishaka. Imana yo mwijuru ashaka no kubishingira kikabikwima. Yesu nashimwe cyane. Kandi bene data, nimba Imana yatubwiye ati tubanze twitwararike, tubanze ikintu ca mbere, ikintu c'ingenzi ca mbere, banza ukora iki, hanyuma nanje nce nkora iki. Muravyumva? Ni witwararika ivy'ubwami bw'Imana no gukiranuka cyane no kugororoka, niho
ivyo ukeneye byose Imana izobikongera. Yesu nashimwe cyane. Murumva ko ari ibikorwa bibiri bikurikirana, ariko igikorwa kimwe kikabanziriza ikindi, hama kandi ico gikorwa cabanje akaba ari ico kivyari ca kabiri. Yesu nashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo igikorwa ca mbere gitegerezwa kubanza canke kigomba kubanza ni ukwitwararika ivy'ubwami bw'Imana, ni ukugororoka. Kugororoka ni ukubaha Imana, ni ukugerageza kugendera mu nzira y'Imana. Hanyuma ngo niho agororoka ukagendera mu nzira z'Imana, niho ibyo dushaka n'ibyo dukenye Imana ibizi, ibyo byose twarabisomye Imana irabizi, niho byose ngo tuzovyongerwa. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa bibiri bikurikirana, ariko kimwe kikavyara ikindi, kandi ico kimwe ni ukuvuga ngo umuntu azi ubwenge iyo akibanjirije ko arabibona. Yesu nashimwe cyane. Buriya nimwabona umuntu avuga Imana, mukabona umuntu ahamya Imana, nimwabona umuntu ahagurutse akavuga Imana, azoyivuga uko yayibonye, akayivuga n'uburyo yayibonyemo. Jewe bene data, Imana kugira indondere byaciye kure cyane ko jewe ndabashinga intahe gatoyi mu minota mike dufise, mu magambo make ndiko ndabategurira intahe mu buhamya mu buryo burambuye. Yesu nashimwe cyane. Ariko reka ndababwira ukuntu Imana yanyiyeretse ikanyigisha kuyegera. Hari ibintu Imana igucishamwo igufise ko plan, ifise impamvu iri kirarika ivyo bintu ngo bikubeko. Jewe nababwiye ko ndi umumama, mfise abana 3, nari narakuze mu buzima novuga ngo bw'ubutesi, mu buzima bworoshe. Navukiye mu muryango w'abantu b'Imana. Umuvyeyi wanje papa n'umupastori mu ishengero rya Pentecote, mama wanje n'umudiakonikazi. Murumva ko navukiye mu ishengero. Nabikuriyemwo rero nkahora mbona Imana, ariko jewe nahora nkurikira buri gihe, nkakurikira Imana y'abavyeyi banje. Sinigeze mvuga ngo ngira nicare ngo ndondere Imana yanje ku giti ci wanje, nta vyigeze bimbamwo, narakurikira gusa. Ubwo buzima bworoshe mvuga nabayemwo n'ibintu Imana yaginje, jewe sinari nzi ikintu bita ikigeragezo. Kuva ndi umwana kugera ngere kubaka ugwi wanje sinari nzi ikintu bita ibibazo. Naho mbona mu rusengero hajya amateranira heze, abantu barahamagara abantu bafise ivyifuzo, naho nicara nkiyumvira icifuzo mfise, umva nkasanga ni twifuzo nyene tuba turaho, Mana uzumpe kurangiza amashure, ibintu nk'ivyo. Jewe nta na rimwe nigeze mvuga ngo ngira umutwaro nsengera ikintu nyene mbabaye, ivyo nta byari vyarigeze bimbako. Noneho rero sinigeze rero mvuga ngo ngira nige kurondera Imana ku giti ci wanje. Abavyeyi banje bahoze banterura mu masengesho, ivyo sinobitebako cane. Hanyuma ndakura nja kubaka urwanje. Hanyuma rero hageze igihe rero umutware wanje aja kwiga mu kindi gihugu, kandi kubera atari scholarship, umva nta kuntu twari kujana. Umva muravyumva namwe biba bihenze cane, biba bizimvye, niba vyoroshe kumukurikira. Aho rero niho nagiye guhura n'ibibazo bikomeye. Bene da, mwiyegereza Imana, mwige kwiyegereza Imana muri mu mahoro. Bene da, reka ndababwire impamvu buri munsi nshimangira ngo nimurondere Imana, nimurondere kwiyegereza Imana. Ivyo bintu mfise igituma ndabibabwira bene data. No kuvuga ngo jewe nari naridibamiye kubera ko ibintu byanje byara amahoro, ibintu byose byara amahoro, nari naraguya no mu rugo, nari naratomboye urugo rwiza rw'amahoro. None nje ndamikara ibintu byo kuvuga ngo ngira nterami. Murumva ko maze kuva iwacu byari bisa nkaho mvuye mu byo by'abavyeyi banje, nategerezwa nanje guca nsenga kugira nteramire urugo rwanje. Yesu nashimwe cyane, ivyo ntakoze. Ico gihe rero umugabo wanje acaja kwiga. Beneda, Satani rero umugabo wanje yapfuye gukurikira agiye, Satani acatangura kuza kuvyinira mu rugo rwanje, arahavyinira bene data. Ibibazo birantera, nukuvuga ngo jewe mwumva ko ntasenga Imana, sinari mfise amaso y'umwuka, sinari mfise amaso ashobora kunyereka ibyo amaso y'umubiri adashobora kubona. Imana idufashe cyane. Cangira abakozi bene data bakorana nimwe mu mbizi teye ubwoba bene data, baraneze ibintu mu nzu yanje ntari narigeze mbona kuva nabaho. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. No kuvuga naragwanye n'ibitero biteye ubwoba bene data, biteye ubwoba kugeraho imbaraga ziwanje zishira mpamagara muhira. Aho rero kandi ababwire ico gihe ibyo bibazo nahura navyo, murumva ko nari jenyene, sinari kumwe n'umutware wanje. Buriya wobona urwana intambara ufise umuntu umufatana amaboko musenga Imana. Noneho je nari n'umutesi,
nahereye ku bintu bikomeye umuntu akiri nk'umubebe mu vy'Imana atopfa kugwana navyo vyoroshe. Hanyuma umva ndi jenyene ico gihe muhiri wacu naho hari ikibazo gikomeye, papa wanje aguma agwara bamubaga operasiyo itarayisisa bamusubiramo. No kuvuga ngo abavyeyi banje bariko bagwana n'ivyabo ntibari kuza kunyikorera nanje n'ivyabo bibagoye. No kuvuga ngo nategerezwa guteramira urugo rwanje jewe nyene, nkahagarara jewe nyene n'Imana yanje nkagwana n'ivyo bintu. Mwiyumvire namwe rero kuja kurondera Imana azero utangura kuyirondera uyihamagara utigeze uyigira umugenzi. Murazi ivyo bintu kuntu bivuna beneda ni ibintu bigoye cane gose. Niyo mpamvu mpamagara buri wese kumenyera kwiyegereza Imana aguwe neza. Bene data menyera gusenga Imana uguwe neza, menyera Imana kuyitereta, Imana ikabona kuyirondera mu buryo bwo kuyirondera utayishaka kw'imitsima, utari kurayirondera ngo igukemurire ibi na biriya, utari kurayirondera ngo iguhe ibi na biriya. Yesu nashimwe cane. Banzu yereke kufisa inzara n'inyota vyo kuyegera, hanyuma nibona ushaka kwikubera umukunzi ngo ibindi byose iramenya kubikeneye. Siko ijambo ry'Imana ryatubwiye ku munsi wejo ngo ibindi byose iramenya kubikeneye, ngo izobikongera, ngo niho nivyo byose izobikongera. Yesu nashimwe cane. Nababwiye ko ubuzima bwo gusenga bwari buke cyane muri jewe. No kuvuga ngo rero akantu gakomye kose nahamagara mu rugo, kandi mu rugo nawe urumva bari bafise ibindi bibazo bibagoye, papa wanje agwaye. No kuvuga ngo rero hageze igihe imbaraga ziranshirana, ibintu bimbana vyinshi, ibibazo. Ikintu nakoze cambere ni giki, nahamagaye muhira banyoherereza murumuna wanje aza kunsanga, kuko murumuna wanje we yandusha gusenga. Kandi urumva iyo turi kumwe n'umuntu hoho urarema, biragoye cyane kuba uba wigwana n'intambara za wenyene. Urumva nari jenyene ahantu kure, noneho yo muhira byari ibibazo bikomeye. Rimwe na rimwe nkagenda no kuri YouTube ngiye kugira ama research nyine ndondera ni gute birukana abarozi, ni gute bagwanya abarozi, ibintu nk'ivyo. Kandi nkagwa ku ma video kabisa abivuga ko, ariko nkabona ibintu bavuga kandi ukabona ni ibintu bisanzwe. Bakavuga ngo genda ufate tungurusumu, ugasanga nk'umuntu yakoze ikiganiro ngo genda ufate tungurusumu ngo uyihondagure, ngo uvange n'indimu, ngo n'umunyu, ibintu nk'ivyo ngo ushire ngo imbere y'umuryango, ngo ibisingo abadayimoni ngo bazoca batinya urugo rwawe. Hanyuma rero ariko jewe nkagira amakenga, ngahamagara mama, ikintu cose nahamagara mu rugo nkamubaza, mama hari ibintu nabonye kuri YouTube ndabikore, none ko mbona ari ibintu bakoresha ibintu turya, ibintu dukoresha mu gikoni tugura mu isoko, ntago ari ibintu nyene, si ibintu wovuga ngo ni ibintu bibi. Mama arambwiye ati mwana wanje ntihagire ikintu na kimwe uzokwigera ukoresha, ati Imana yo mwijuru yonyene irahagije, ati zorazunguruka urugo rwawe urusukisha kwa amaraso ya Yesu Kristo. Ati ntihazogira umuntu n'umwe aguha ikintu ngo ukoreshe, ati ntihazogira umuntu n'umwe akubwira inama yo gukoresha ikintu na kimwe, ati bitungurusumu, ati imyunyu, ati ibintu byose ivyo bintu si ibintu bivuye ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Ati hari n'abantu bazokubwira amavuta ya elayo, ngo ibintu by'amavuta ya elayo, ati ntihagire ikintu na kimwe uzokwigera ukoresha, ati hagarara mu kwera, wewe wikiranure n'Imana, urinde ikintu kimwe cyo gutandukanye n'Imana, wikiranure n'Imana, hanyuma urondere mu maso y'Imana, urondere Imana, uhagarara n'umunwa wawe utegeke. No kuvuga ngo umuvyeyi wanje yashishikariza gusenga Imana mu kwizera mu kuri no mu kugororoka. Ariko Imana yo mwijuru agahezagirwa, iyo ishaka umuntu iramureka ibintu bikamubako. Nukuvuga ngo rero sinzi ukuntu murabona bene data, je nkunze kwitegereza cyane, nkunze kwitegereza. Hari gihe beneda hari abantu b'Imana, ndababwire hari abantu b'Imana, ivyo bintu ndabihamya, hari abantu b'Imana. Ngo hari abantu bategeze bavuga ngo muri isi ngo hari abantu ngo batarafukamira barahari pe. Hari umusore nkunze kubona muri korari wacu, uwo musore ari mw'Imana bene data, ari mw'Imana kabisa, ahagurutse no kuvuga urumva ko Imana iri kumwe nawe. Hanyuma sinzi uko ndamwibutse, ndamuhamagara ndamubwira ni mwene da, ngwino ntabare, sinzi ibintu byanteye, ngwino. Ndamubwira nyene ivyo bintu nyene biteye ubwoba. Uwo mukozi w'Imana arambwira ati nta kibazo tuzoza. Iyo naye nababwiye ko nzobibabwira ni birebire cyane, baje ari 2:00 z'amanywa bataha ari 5:00. Uwo musore rero amaze kuza muhira yaje azanye n'undi musore.
aho rero niho Imana yatanguye kunyigishiriza kuyegera, kuyirondera ku giti canje, gusenga saa tanu. Bace bigira banase nuko ndanabazimanira ko murumuna wanje ntiyaje ngo dufatanye, yaciye agenda mu gikoni avuga ngo anyene agiye kutegura, yibaza ko abashitsi nyene bari bugende bafunguye. Basha nta n'amazi yo kunywa bemeye ko ndabaha, baraje barasenga baca barigira. Beneda ibitangaza vyakoretse ndiko ndabategurira ubuhamya. Imana nihabwa icubahiro. Ariko uwo musore hari ijambo yasize ambwiye, yambwiye ati rero ati uguhera uyu munsi utangura wimenyereze kuja hehe muri nibature. Yesu nashimwe. Hari ikintu muriko murumvamwo, isengesho ryo mu gitondo. Umuririmbyi niwe yavuze ati ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigungane ivyo yagukoreye. Yesu nashaka yiruka. Hari igihe rero umuntu avyuka yiruka akibuka ati kuri channel runaka hari isengesho rinyora, reka ndarivuze tujane nkuru tunaturiye ndiko ndumviriza Imana, nitwafatanya Imana yaza gucamo ingirire neza. Ni wimenyereza gutyo buke organisme yawe izogenda imenyera isengesho rya buri gitondo, uzosange waramenyerereyemwo, utangwe kuzuramenyera gusenga ku giti cawe utabanje kumviriza abandi. Yesu nashimize mu ijambo ry'Imana yanditse mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 ku murongo w'8 haravuga ngo kuko kwimenyereza k'umubiri kugira ikimazi kuri bike ngariko kubaha Imana kugira ikimazi kuri vyose, kuko kuzana isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzoza. Yesu nashimwe cyane ngo kwimenyereza k'umubiri ngo kugira ikimazi kuri bike, kwimenyereza kuzura byuka wirukanga udasenga Imana, kwimenyereza ku ibintu ubuzima bworoshe utazi kwegera Imana, ngo kwimenyereza k'umubiri ngo kugira ikimazi kuri bike, ngo ariko kubaha Imana ngo kugira ikimazi kuri vyose, si kuri bimwe ni kuri vyose, ngo kuko kuzana isezerano ngo ryo muri ubu bugingo, ngo kuko kuzana isezerano ngo ry'ubugingo bwa none ngo n'ubuzoza. Ijambo ririhagije bene data, abumvise ijambo ry'Imana mwese, Yesu abaha umugisha. Imana ibahe kwimenyereza ivy'impwemo, mwimenyereze kubaha Imana. Ndababwire mu minsi iza abenshi muri mwebwe muriko muranyumviriza muzaba muriko muravuga nk'ibi ndi kuvuga, muzaba muriko muravuga n'ibirenze ibi, kuko hariho ibintu byinshi cyane byihishe mu kubaha Imana. Yesu nashimwe cyane. Uragwana n'ibitero bikomeye cyane rwose, ariko iyo ugiye kubaha Imana, Imana irabanza ikagucisha ahantu, hanyuma igaca iguhindura, igaca ikuvanamwo wishaka kuba we. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma igaca ikwigisha, ikakugira inama, ikakuyobora, ikakwereka inzira ucamwo, hanyuma ikakugira inama ukazoza ubona warageze. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenga Imana. Murakoze cyane abantu mwese mwihanganye mukabana nanje kugera aya masaha, kugera uyu mwanya murana ko uyu munsi nafashe umwanya utari muto. Imana yo mwijuru ibaha umugisha cyane. Hanyuma rero ngo ubonye Yesu amaze kugukiza ngo ntiwigungane ivyo yagukoreye, menyera gusangiza abandi ibyo Yesu yabakoreye. Yesu nashimwe cyane, kuko hari ibintu Imana igukorera kugira ngo bizofasha abandi, kugira ngo hazogira umuntu yumva ibyo Yesu yagukoreye ibimuha isomo, bimurinde ikintu kanaka cyari kimuhanamiye, canke bimukure muri situation kanaka yo barimwo. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenga Imana, dusenga Imana, tujane mu isengesho. Impamvu nkunze kubasaba ko tujana, simba nifuza ko muceceka ngo muriko murumviriza ivyo nsenga. Umwe wese muri mwebwe amenyere gusenga Imana. Bene data, iri sengesho nabwiye intego ya kino kiganiro nuko buri wese yimenyereza ko uhora imbere y'Imana, ibibazo bizoba bikeye. Bene da, naho vyo gutera ubufise uburinzi bukomeye cyane gose, nibike bizokugeraho, nibizokugeraho bizoba bifite impamvu bikugezeho, uzobibona. Noneho muzoba bahamya bo kuvuga ivyo ndiko ndavuga. Yesu nashimwe cyane. Rero reka dusenga Imana, ukabura ahantu ushaka kuduza ijwi usenge nawe, wuguruye umutima uhamagara Imana, wumve neza ega igihe kiracariho. Yesu nashimwe cyane. Igihe kiracariho, wewe nyene uri kuranyumviza uracafise amahirwe yo kuja mu nzira nziza y'Imana, ukaba umukunzi w'Imana. Twabonye ko ari abakunzi b'Imana kandi iby'Imana ibagenera. Murazi abantu tumaranye iminsi k'ivyo bintu twagiye tubirabira hamwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma ukabura ahantu udashobora gusenga, nagusaba ko tujana mu mutima wawe usenga Imana, tujane. Yesu nashimwe.
Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turagushima turagukengurukiye Mana. Wagize neza Yesu, wongeye kudufungurira amarembo mwami wacu Yesu Kristo yo kuza imbere yawe muri uno munsi. Nuhabwe icubahiro Mana, wagize neza kuba tuvyukije amahoro. None Yesu wongeye kutwemera kuza imbere yawe duduza ikimazi cyo gushima, tugihumeka umwuka w'abazima. Si bisanzwe, urabizi mwami Yesu Kristo ko buri munsi dushima. Nuhabwe icubahiro. None Mana, imbere yuko tugira ikindi na kimwe tuvuga, dusavye amaraso ya Yesu Kristo ngo adutwikiye, atweza dutunganye Mana, uce urukubane natwe, ube mu mitima yacu. Yesu Kristo utwigishe kukubaha, twigisha uburyo twogendera mu nzira yawe Mana yo mwijuru. Wavuze ngo uzotwigisha, ngo utwereke inzira tunyuramwo, ngo uzotugira inama, ngo ijisho ryawe ritugumeko. Yesu ndaguhamagaye, iryo jambo ndakwinginze ribijye umuntu umwe wese ariko aranyumviriza Mana yo mwijuru. Utwigishe, ubigishe Mana yo mwijuru, ubereke inzira bakwiye kunyuramo, ubagira inama, kuko nubigisha ukabereka inzira bakwiye kunyuramo, nta kabuza bazogera iwawe amahoro. Imitego mwa Satani nishobora kugira icibagira, kandi ari uba waberetse inzira banyuramo. Yesu nuhabwe icubahiro, tugufitiye icizere gikomeye cyane. None Mana yo mwijuru, nushimwe ku majambo y'ubugingo uturungikirana ntaryo. Nuhabwe icubahiro. Hamwe n'ivyo Mana, ntitwibagira gusengera abantu baraye nabi, uyu munsi batashoboye kuryama neza, uyu munsi baraye bararira, uyu munsi baraye bagutakambira, bakwereka ibintu biriya Mana bibagoye. Ubumvirize Mana yo mwijuru, ubagirire neza. Kuko wavuze ngo musabe muzohabwa, ngo kandi ico muzosaba mwizeye mu izina ryanje, ngo mugisaba data wa twese, ngo kizobaberako. Mana yo mwijuru, abantu bagutakira bagusaba ibintu biriya bibabangamiye mu buzima bwabo, ndakwinginze ubatege amatwi ubumvire mwami wacu Yesu Kristo. Harimo n'abariko baranyumviriza kano kanya bafise ibibazo bitandukanye Mana, bakwereka ijoro n'umutaga. Ndakwinginze ubibuke nabo bagenderera. Ndasengeye Mana nkuko ntigera nibagira imfuvyi n'abapfakazi, abo bantu bari vulnerable Mana imbere yawe, kandi umutima wawe mwamubariko, kuko ngo imfuvyi ngo yigutakiye wihutira kuyumva, kandi ngo umuntu ayigirira nabi ngo abahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Mana yo mwijuru, ndakwinginze imfuvyi n'abapfakazi ubagenderere, ubibuke Mana, ubagirire neza, ushishikara ubana natwe twese. Uyu munsi turakwiragije Mana, Satani ntiyabuze ibintu adutega. Umuntu wese ariko aranyumviriza Mana, hari ibintu